kubera ko abantu bakubaza ngo Yosiri ndakubaza ikibazo men uza wakimbagije kubera iki abashakashatsi batubwira yuko isi izohera mu 2012 hanyuma bakagaruka bakatubwira yuko umwuzure uzotera mu 2015 kimba twapfuye mu 2012 ninde yita byo mu 2015 kubera iki icongereza bacita icongereza congerereza iki kubera iki abavyeyi batubwira ngo turabuza amagorore twabaye amakinga ryari yo ujya muhungu ndakubwira yaratwenze nari napfuye wari wapfuye yana napfuye uti rero ndiko mvugana n'umuzimu kubera iki tudafise dictionnaire isigura ikirundi mu kirundi kubera iki turindira umuntu apfuye hama tukabona kwitaho ibintu yakoze Jack nibiki genda uparike ijya modoka ariko ntiparike kuzuba men nta gitoro mfise kandi nta kigenda joro mfise kija kuzuba asha kuvyukuri umubanyi ne wo muryango n'ukuri hama yazi wawe ukamwiminga burya jewe hari ibintu bintangaza na cyane cyane abasirikare abasoda isuka mu masoro bayumva ariko imvura igapfa guhinda gusa itaya mama ukababonera munsi y'amazu canke bikihindira munsi y'ibiti kugama ivyo byoreka gutangaza abantu kwe mbega ni mpaka ube umubeshi kugira ube umunyapolitike byabogoye wewe urarahiye yuko uzokwemera ukavuga ubeshi kandi ububeshi gusa ego me ndakugize umunyapolitike bakoze kubera iki abantu bipfuza ubuzima kubera iki batokwifuza ubutazima nyumviriza mwana wa mama kubera iki mutavuga mwana wase ibe ntangaza ni byinshi abantu kwera iyo bagiye gufungura ibiryo biri ngaho baribuka bagasenga yamara nyuma yuko bahaze umwe wese agenda ukwiwe yo Jack Diane ntuje kumuresha men ari mu kwezi Marese yakweheye kuja mu kwezi ubwo ntiyamenye bank